Okay. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza bakunzi bacu aho muri hose ku mpande zine z'isi. Natwe turashima tumeze neza. Tubandanye tubakengurukira kuri gwa rukundo mutwereka na ntajye ko kubana natwe tubashimira uburyo tubana neza uko ibiganiro byacu tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Ino ni Fresh TV tuba turiko tugenda twubaka tugereka itafari kuri ndi mu bikorwa mvabwenge. Mubona yuko turiko turagenda tuba twavuye mu karere musanzwe mutubonamo kenshi ariko tukavuga ngo reka tunatera intambwe tubasange ku kivi bamwe bari mu bikorwa mvabwenge. Uno munsi tuba turi mu gisagara ca Bujumbura nk'ibisanzwe nubwo atariho twama ariko n'ibikorwa byacu bibera cyane ni mu bibanza byiza tureko turacamwo tukaba turiko twerekeza neza na neza ahari WARUBIZI SHOP. Musanzwe mubazi nk'abantu bakomeye muri films nk'abantu bafasha ingabirano zitandukanye mu muziki ariko no munsi bakaba bamaze no kugurura shop itandaza ibintu byinshi ariko bigizwe ahanini n'imivinyu muza kubona cyane mubane natwe ibindi byose biza gukurikira n'ikiyago kiza kuhabera tuza kuba turi kumwe gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe. Ndi kumwe n'umugabo yitwa Amedée manirakiza, ndi kumwe na Lionnnel ku ruhande ariko n'abandi benshi tuza gusanga dukomeza kuganira wana yuko n'uwitwa Ani Esperance CEO aba yahishikiye nk'umwe mu bantu baba ariko barakira abashitse mubane natwe turabakunda cyane. This is Fresh TV, we shine to progress. Yani imbagure we. Neko atakuhajua ikomeka. Na wao kabisa. Amedée ifata. Alifata meja kuponya ndio akabisa. Ngabitsi, chenzo ndemenya kuti. Izi nzuzuye urushi. Mfunda ukinisha nabi. Nahugutsinda. Nahugutsinda. Ushitse gute? Hariho. Lionnnel, hariho hamwe ngaha hari byo zibiri. Bizuko babwi. Urubuko nibakangira. Tuwa. Wewe imaze kubikina. Ariko ndabizi pe. Ndabizi zindazi kwari inka. Nta bikigomba. Amedée na Lionnnel. Baratsinda. Neki. Abantu basenyase bakakina byo Kina filime birasa n'indaba. Kiyacho. Ko barakina ubu. Ndakumen tamo ubwo uyabuze ubusa. Wabonye ko nakwanehi simparura na hamwe. Kubera ko ntakuye kwaka erega kana gapapuro Lionnnel aka Lionnnel ashaka manze nkure kwaka oya nashaka banze ugira gutya banze giruko aka Kono ukonese akana gafute ofite Jesse menye kumimizi okay Jesse menye kumimizi zimbutse sisho kuba yuko sisho kumumuvinyu utagira aka Nukuri, sabla
sinigeze nibaza ko uyo muvinyu ari uwo kuguruza agafuniko. Oya, ibyo iryo saje itso. Narindiriye ko gakwama induru ndabura. Yone mbukine ibanire ko. Oya ngimbanze. Yone karakwica mwe gake. Barakumarira. Karamwica. Oya cyo gishira hariya. Icyo gikora ndaha. Ekeza. Hezi wife y'umushitsi. Mama kiriya? Okay, wakoze bana byiza nyine. Okay, turi muri WARUBIZI shop bakoze ba Fresh TV 257 nkuko murako murabibona. Shop ya Amateka kweko yarukanye vuba batubwira ko bamaze kuguruza ibintu. Bimeze neza. Twatangiye ubona yuko abagabo babiri bitwa twatanguranye nije n'intuze Amedée nitwe twatanguranye na CEO WARUBIZI ubona ko arakina intuze yatsinzwe. Oya ntarareka. Yatsindwa. Yagusigiye wowe ndebose yagusigiye. Umviriza. Ntabwo yatsinzwe ntabwo yagize iki. Aho ikintu nuko gusa yagira tsinzonze kumusova. Numufasha wanje rero. Ayo makuru kumenga. Nagira mvuge byabindi. Kandi nyene achaye kumufasha. Agenda je no zero karuka. Uruhigi warahindukiye kwe. Ndera umufasha wewe. Wowe umutwara. Ari uje kumugabo kumufasha mu ruki. Oya kuva kana rinde. Watsinzwe. Abashinga nabamye nusure kunkinira. Umukobwa canke inarugo. Kugira ngo rindira. Cyangwa mbise ndakubwira kubisa. Urumva kugira ngo umushinga ntahe akaraba ingufu za inarugo. Hama abonye agiye gutembuko ushinga ntaga tugateguka tugenda. Rero niko byaje ko bogora imboro wewe byigiye. Oya navyigiye kwishura indi. Turabirinda turabiganda mu. Ndagenda mugire. Okay. Mugire ibiganiro byanyu. Okay. Company yanyu yamamaza. Twete twamamaza ukina kwa. Yeah, okay. Nibaza ndashobora kuyagana na CEO gatoya bagutsinze twe turiganiriye. Sivyo. Aha niko hafata vuga ngo urudandaza ngo gwa butoyi ngo gwateye imbere ahubwo nibaza ko ari yindi level. Oyo. Ko muduhejeje. Ni bon. Oya, indije twose. Ariko mukamwisha. Mbona? Nimurabe hano banakabaho abana babyerekana. Nzira y'Imana ufashe nabi karabama. Oya gumiza muri tubiri. Nyora muri tubiri. Aha ni tubiri niko. Bona yuko tuba abana twakiriye. Baragira arasanga. Yewe. Katavuga. Katavuga. Navyo mufise? Ya. Badutembereza duhereye he? Ja, nta hantu namwe dufite ko. Press ngo hano naho nabonye hamera cyane. Nambare mikro nishinze umuvinyu ne bagirwa no ko. Sotso kumuzoto kata Iranananiye. Nabani yambaza Prince. Okay. Nibaza yuko nta twari twayaza ubushize. Hari abantu babibaza biriya bintu ngo ni n'amatangazo kabisa. Natangaye gushika hano. Of course, WARUBIZI ni bamwe mu bantu basanga bafite customer care ntarigera mbona ahandi hantu na hamwe of course. Nimba bararavye ibintu kwigeze gukorera igitego ibintu kwakoze byo kwakiriwe bekeregeye ko kwajanywe niki. Amedée? Ame. Oui. Wamuzijira GTG. Nyibusa nsigaye naramiza amagombe menshi. Nasema officiel ntawe yagiye. Yari nawe yagiye. Okay. Yari yagiye kabaza ngo habaye ikanda wewe. So nako nabaye ko twafashwe neza kabisa ibintu navuga bitazibagirana none no buraba. Nayo navuga ahantu twagiriye ibihe byiza none no buraba badukubise kutuntu. Muganda ndaza mvuga buke buke nongera nisomera ku kave. Umuvinyu mutwakirije witwa gute? Sima benzanga naguye. Umuvinyu numwe muri iyi sinzi ngene witwa.
umwe muri iyi sinzi ngene witwa mugabo nta kundi ko okay si gusa sema vengo ngo ejo banshira inyuma y'imiryango y'inoze tugire Kristo we so mumeze gute sawa ya turakomeye wow ibi bintu niko navuga ko mwasa nabitugiye mu kiganiro ejo bundi bava cyane warogeze nawe hari ibintu bavuga rimwe rimwe kamengana amatangazo bene baze yuko abantu bariko barabibona uno mugambi mwawutanguye ryari nari nabivuze yuko ari umugambi hataragira ko tuvuga naho mwaciye nyene mufata bukwi na bukwi oya tunavugisha ukuri banabimenye tuguteye surprise Amedée yabazanye ngaha n'umuntu mubi cyane kuko wewe Amedée ibintu byanje babizi ngo ibintu bya madamu warubizi byose none ibyo byose ucubime ibintu bya madamu bya madamu warubizi warubizi nari ndabizi cyane kubera je ndi wo muri warubizi kumbe nayavugishije abantu turamubaze neza wamwajije ngo ibintu bya madamu warubizi madamu wande wanje turiko turavuga warubizi kandi yangase yawe ntawe yagiye yeah so okay ariko uravuga nako ndavuga nti naho vraiment mwadufashe rutumbe bavyita gute mwafusiripenye mwadufashe tutabiteguye tubakorotse ko kizimbabwe twari twavuze yuko hataragera yuko tubivuga tubitangaza kubera ko biraje habona ibibazo ujahabona narabivuze n'imivinyu ibi rero hari n'ibindi byinshi atashimiye ko twereka tubivuga reka mvuge mu kimwe nakunze nakunze ubuki kabisa buri hano ubuki bwo abantu bose basanzwe babizi yuko ari ibintu byanje bya kera ngomba tugaruke mu buki mugabo ntituraheza kwipanga kugira ngo tugire publicity kubera ngo mvuze ko mfise ubuki ndazi yuko ubu nyene noza kuronka amadomande menshi kandi ntaritegura ingene nshobora kugira livraison seulement livraison niyo ntarategura ingene ngira nayo ro produit isanzwe nkani mugabo usanzwe menga imasanzwe ndakuze uhakwa kubigira no mu gihugu cyose umuntu abukeneye hehe uko narabikora mugabo cyagihe mvuye mu gisagara ca Bujumbura naciye magarika ubikigega sikirenga oya kubera ko aka mbe bakitagutse aka kantu mvuze ntumangenda bavuze undi kantu manyaruke kanje ntikari kagishoboye kushikira abakiriya uko bahora babishaka kwera cyo tumaraciye ngabanya kugira publicité no kubuki urahari ni kimwe muri produits zo ziri muri company yacu n'ubuki hari umuvinyu hari izindi produits zibiri ntashobora kuvuga uno munsi kwa bitaraba disponible hanyuma icyatumye baho kugira ngo muzoze murahaca nivuna kanyota mwendesha kuri stats imwe rimwe kugira ngo service zorohe ubwa mbere kubi wacu indani mu nzu muri warubizi hanyuma ubwa kabiri kubakinyi ba filime bose bagarura ubwonko ubwa gatatu kubafana bacu bose n'abakunzi bacu tuzoba ivyo bintu bifuza ukabaye ikeza tunanabakopesha oyaye turanabakopesha no kuvuga ngo nkino Black Stallion nimba tari banga ninashaka kuyitaha ndayitahanye mwikaye muranyandika ko sivyo gusa ushobora gukora amarura arahari amarura arahari ame ngo unywe ko marura n'ayaba baho zirahari okay amarura arita zirahari amadrosta arahari donc ntiturashobora okay amaserara arahari arita dombo zirahari tu nimwakenera byose mugenda mutwaye nakibazo wow nibaza abana bibonye nakunze uburyo nahageze sanga batangiye kuhaterana ni hamwe mu bantu hajyoshe bana babonye muri ko murakina ujya mukino bawita n'urubugo ubona ko Lionnnel ni hari Amedée ni hari behind abantu biriko ba Prosper batabashaka no kuboneka babaterana muri kamera ariko none ni watubwiye neza ibiciro biragoye umuntu bimubwira ahashitse ibiciro bimeze neza ushibaza nabonye habire ko okay Black Stallion imigurisha gute Yego Black Stallion bigwaga ni ibigugu 30 ni 30 kujya mu igura mu butike inatsimvye naho hano hantu hasa neza hatuzimba mu ntishobora kuzimba kweli so drosti igugwa 25000 comme d'habitude wow donc pour 35000 ndazi ko hano hose ari 35000 kumbe mwe murafise n'utubijya
Arita ni 30,000 donc karibu. Ngase Anita Arita ewe Lionnnel sha. Voilà. Wow. Nikuvuga ngo haje umuntu ari nko muri filime nk'akarorero. Hari akarusho murana mupunguriza. Cyangwa abayemerewe no gukopesha gatwara. Turashobora gukopesha n'ibindi mu biri ngaha surtout okay ibijanye ibi bashaka kuvyerekana reka dutembereze bari bavyanse mugana navyanyane tubibona ibintu bashobora kuza dufise n'ibintu bikenerwa imisi yose turavuga amasabuni ibintu by'isuku sabuni tuzoshiramo mw'izindi turafise nabonye n'isabune ntaheruka kwera burya isabune irabigira cakunzwe cyane gose irazimvye cyo abantu batayigura irazimvye nizimvye pa raporo kwera ni karite isabune wow muga nta gihumbi ko tushiraho n'amavuta yo kwisiga Lionnnel please uratse ne utsinzwe cyane reka kutiyogara tuyage na CEO donc turafise n'umugambi wo gushiraho ibi ndabivuze nayo navyanse gushiraho ibintu bijanye no kwisukura ku bakobwa amavuta yo guhera ku mavuta yo mu mutwe yo ku mubiri amaparfum n'amadeodora just so twisenga nitwugura tuzobabwira basubira hari ibyo nabonye hejuru bimeze nk'ivyunganira ivyo wari kuravuga voilà hariho utuntu twica imibu dusanzwe no kumota tumota hariho amaparfum yo muri ibibi namereye nabi wine mpava ndayiheba nitwarira kicimi n'utundi voilà umuntu ashobora gukuronka utuntu brosadane voilà utuntu dusanzwe mugabo dusimiramo yo kugira wow umugambi nk'ubu rero murabona yuko uzoheza ufashe iki ugwaruka cyane cyane urururi mu bikorwa mvabwenge canke n'inyungu zanyu mwebwe ku giti cyanyu nuko nabivuga wa musi twabigize kubera ko d'abord ibintu dukeneye mu buzima bwacu bwa misi yose niwe buri umufana wacu cyangwa umukunzi wacu ukaba warabuze ingene uduterera ukagenda no musigenda usumya ukagenda uguze isabuni imwe kakanyungu kijana tuza gukurako kazodufasha gusubira kugira gute guturura kandi gafilme ifanta y'umuntu azoza muri tournage voilà ibintu hivyo objectif nizere ko hari n'ibindi byinshi bataberetse honestly ntabyo bavuga uno munsi na surprise wanashaka je bangira ibintu bari base ko ndanaza hano hantu umunsi wa launching wa nyawo uzogera ndibaza murabitegekanye nimuzoronshinga mugahamagara abantu bakabibana mu buryo mukabagirira neza nkuko mwatugiriye neza ego natwirinze so turashimira cyane bakozi ba Fresh TV ubara umugisha kandi ninajyo zina ryawe okay tubandanye twikinira urubuga wamutsinze Amedée ugarukiye Amedée yanjye no kema oya Amedée Aleka shiraha ariwe izi ni tuwaje yandagutsinze emutsinze none ndakwiba pe eta kwere namutsinze reka ndakubwira nyuza amazi muraborewe reka ndakubwira ninda chinze ubundi abadagira yibafatire reka ndabasobanurire yakenyuye ashira umugumu aha ubundi ashiraha none nayo iyi nandazimutse ngetse ngaha wowe uciye ushika ndabuza aho ndayishyize okay subiramo basi Amedée yani nawe wambaye none ko muko musubiremo nitubonye ubucinzi oya kugira iki bangi basenyaga umugozi umwe kugira bibe umuntu ndafite audio uri kubivuga oya abisubiyemo niko navuga kuntu nagize harujya mu musi reka ndaguye audio mwaborekwa oya ina nabi mwaborekwa ujya munsi uyu mudada arantumira kuru acambira ngo ndi ariwe abakobwa n'abasaza n'umuzi wantumiye kurema ingayiri izi ni tuharu Ni
ubuze yego kabisa ni wa mbere sajya turahura genda ni forosa iyo kayibara aguheneye akongera ni aje toke kubwa fresh so na kandi bizaba abame ni Amen. none ametabaye mu bisubirane don't go Niwe yatangu yumbe. Ngo mukoma ngo tama shora. Ingo Ame gufashe. Ame tunabizukiye kurabona ngo ngo bibiri tsikanye ngo byakire. Amedée imana gutsinda nene Ah okay. Ari utabura dokanyuka. abane banywa bataraheza gira Ukabiza kandi ngo ndakwamburira. nivyo birimo Kwambura. ya so mwa nayiko ndavuga mwakomeza kwabara bakina yone wanatsinze oya Oya. nze ngabi burayatora wasinzwe kangahe tsinda Kabira media musera zinamutsinda. uvuze namutsinze oya nuko kwimara ijya bavuga no koroto yiharura watsinzwe canke wacinze mbo wowe wanyiye muva muvuga yatsinzwe wacinze ivyo bintu byo gutsindwa Kina. ntinende oya yone banze tubwire Nariyo. oya banze ukina cyane bagutsinde haba oya vuga abantu bavuze tukubonye muri warubizi shop Dive! my god iki kibanza kirakunzwe tukubonye muri warubizi shop mwahitiye gukina niho bamaze umwanya munini bababona kubera iki muri hano mbo turi muri ya objectif ivuga ngo tumenye iby'iwacu no objectif tumenye iby'iwacu tubikundisha abandi basubiremo tumenye okay turi muri objectif ivuga ngo tumenye iby'iwacu dukundishe iby'iwacu hama tuvyigishe n'abandi mbo kuri uno munsi rero twaje ngaha ni kama uzinduzi wa WARUBIZI oya turi mu kirundi na lugha ya Kiswahili rega n'urimi turaro Ntaco. tuvuga ivy'ikongoma. Chawimbi en fait abafana mu mutubabarire niko twimereye uno munsi rero twaje ngaha anye ni kibanza kimwe Ibiciro biriko n'ivyo nyene. bose nivyo nyene nuko Yego. okay impamvu ni kubera ko ani Esperance ni numwe mu bantu bakoze kuva kera filme hama aragera ku rwego aba manager hama uno munsi rero yuguruye ikibanza ciza cyane c'amateka kenshi muri filme dukunda kurondera ibibanza dukiniramwo bikatugora canke ahantu hameze neza ariko bamwe mu bakinyi bariko bariyungunganya kugira ngo turonke hameze neza rero na hantu hameze neza nkuko mwagiye murabibona na hantu twisanga bivuga ngo ya objectif yuko tuba turayi wacu tukavyumva nkatumira n'abandi bantu bose babakinyi babafise ibibanza tugafatana mu nda kugira ngo urabizi nawe usanze kuri bata yuko uri muri famille sivyo telefone kagize ico kaba niyo mpamvu rero turi ngahanye twaje tuko turaryoherwa ibintu ubuzima bumeze neza naka kantu tugahuze n'akantu bavuga ngo muri filime y'u Burundi ngo nta rukundo ruhari Lionnnel akaba yavye akazi kiwe akaza hano gushigikira abagenzi be abantu bavuga bene bintu nabona ko kiba ari kinyoma cambaye ubusa okay uvuze ngo abakinyi ba filime ngo nta rukundo bagira iwawe ngiriye oya iyo ni bamaze kuborerwa neza urumva abavuga ngo mu bakinyi ba filime nta rukundo bagira bivana n'igituma baba babivuze naganda bamenyeshe ukuri kumwe abantu bose bariko baradukurikirana nabajya bayede bahana amatafari harimo abatiyumvanamo
cyo si icyaha that's it, sibyo that's it. none uvuze nimba bagiye baheda bati tera itafari mugatererana batiyumvanamo eske twebwe abakinyi ba filime wumva twobura niho bura akantu. okay rero bijya ntacyo biba vyica ariko icyo no baremesha abakinyi ba filime turakundana sibyo nimba Amedée yahevye vyawe dirimwe akazanga nimba Lionnnel yabihevye akazanga nimba TV yabihevye akazanga n'umutima w'urukundo sibyo kuko n'umutima w'urukundo n'umutima wo kwisanga twitega yuko Lionnnel nawe nyene hambavu wo usanzwe unafise n'ibindi bintu ukora wanashaka hambavu ya film twitega yuko nawe ukabana nawe wakubise n'akandi kantu nanje imana imezagiye kantu vyerekeye filme canke iterambere nanje imana imezagiye ndashaka kugira shop nini y'ama accessoires y'ama telefone parce que niyo domaine ndimo because the sun shout out to you okay mukanya duca dukira nanje mbanze ndagutsinda ibi bintu naraye yeah man ibintu byo ntsinda biragoye zirapanze nakanye uza kwitungutsa wonshinda nukurunda mwo tubandanize cyangwa wewe okay umugabo yitwa Amedée ngenda mutsindi impfupfu ntsinde hari ibintu kwita gutsinda impfupfu nukuvuga ni we no gukoramwo eko no kureka nivyo bigira no gukoramwo biba bigoye ni irimo canke ni irimo arayisubirije hayamuze kuko mwo wayibonye ico bita gutsinda impaga Lionnnel iki urapa kijereko attention okay sorry abayibaza shiraho urandi reka ndamutsinde reka yihende ndamutsinde ndaciye inzara rega we wamatse siko nabero bamuvyita rega wamatse na nukugira wivyukiranye oya ndakuzanye je niko mwana wa mama uranshinga ndakumena nakubabarira ihoza abagize ashaka ku matuzano twamize ugere twihere iyo kaye Lionnnel ubwo ntabesha oya ubonye ziriya byanya narabishije wewe yonge shano kuri ndatsinzwe ndaki ariko simpfa gusimbuza utyo zari zije mama we ndiko uramba nabibonye mwana n'uko telefone ndiko uramuza comment gende nyinyego washiye ndagaza ndaciye ibyaro nkiri umusore ibintu natyo nkora tena rize na wasoma yagamukama soma none ko mbona bino bintu bigima bigira uko ni gado batangiye kubona ama slow motion nini wawe Jema ni ibintu bijyango kabani yikurura nsinda cyangwa utsinda umve yani ubekirura yaborewe yarabonye nkubise Tendi mu macungu rero cyangwa ufitira mu macungu ntuvuge ntukikini ntubwire bwanyani ndamusegera akutse canje kivi ntiwikinishe nta musene yastabigira hatswe tugeze ahashamba uraro Wewe manze ndakubita kamanze ndabise wereka banza nsindi mpaka wewe Jozo naye yashyize mu karahuri
ngo cyareshya umupantekote aragoye izuba ari birangiye umupantekote agoye kandi yo yiso yabyumbiye zizo bifuti oye kina rero twabasigiye umusango wakimusa ami ngugisabye izuba riva kiya kibanza ba Lionnnel twambaye deshire twe name ego turatwica uyu ni mabuja none ugira uyisome nari mbonye aje yiruka gusoma kuri iyo deshire karaboreba kudakora vuga yero ne kutaza ngo dukore oya nuji inyuma natangwe ndika abandi ko bazagira iruhande vuga yero abandi ko bagira iruhande ndabatumiye mu kigero twagiranye nade kuheruka kiraryoshye nikirasohoka ndafise amakega kuzoha wacasohotse bakiraje cyasohotse kiri hanze ya ndabazanye mu kirabe kandi ndiko ntufute na kimwe oya naco nta na kimwe nigeze wavuze ibisutwa oya reka yarakiryoheje yatari so muzaza numvise akantu yareka arakubwira mu kanya siyo ngo ahantu wabaye nk'uwidoga nimba atari we widogeye ngo banyoye ibiki oyaye urumva yarantumiye hano hantu ambwira ati muri iyi mivinyu yose urabona iri ngaha acambwira ngo ufate ivyo ushaka wihereza dompo oya ntisi ntabwo nanyoye dompo sinzi ikindi kivinyu yamaye ntabwo rero yaguhaye ikivinyu urumva je sinuyiboreza make aya nkunda kugura amavere ngo ndakugurira umuvinyu welcome thank you the queen of the day Isasika la vere kama vere unwe ukavinyu kwanza nukuvuga yambwiye ati ufate ku murare yambwiye ati ufate ku muvinyu wari wose yanyera yitsemo ngiganira ngenda bari kare ni gani umva yambwiye ati tora icyo ushaka yambwiye ngo muri iyi mivinyu yose tora iyo ushaka ndavuga ari nayo ntorera twari kumwe n'abajama babanywe aramanura umuvinyu wa mbere uyu ni promotion uwa kabiri nkagira ni promotion uwa gatatu nkagira ni promotion reka numva abantu babanywe baba bari muri entertainment reka mvuga twari yego 8 baguma bamanura tunwa giheko mwari kumwe oya x-ray sera oya bajye bose sibana none abanywe bo muri barabandi sawa muri uyu mugabo arimo bienvenue wo muri Bari ndamubona bienve yari hanyuma za numva haje tugira dutaye ngo Amedée ngo riha rero we wanumiye kungurira ko mu muvinyu none cece ndiha je munyamwaro je ndapfa kuriha tandarahira kuriha no ndacamwidoge mugasi nidoge imana ugira mugana nabirishe byose nabirishe avuyemo tudani duke ayo tutaraje nje kwakira abakirisha ufate imana ugira nuko makuru narose nkishikana muri warubizi ngo baratanga deni uvuze ko nuko bari kuyihakana ukavati ana deni ba jiwo munsi nani mfise amafaranga ariko sinari mfise amafaranga yo kuriha ivyo ntategura endo munyamwaro biraza rero baranambwiye ati nubwo udafise amahera bakwandike nti je jamwe sinigara je no kuyoti kiwacu siniyadikisha kwemeza oya uvuga uyafise uragura yabijye warabagira muri groupe ngo mwiyemeze je sinzi kwiyemeza oya pare contre uri umwe mu bantu ngo baterera cyane no gutaba wiyemeje yego ndaterera wowe araterera cyane ariko atiyemeje mabuja nusira kutuvangira tuko tuganira n'umunyamakuru urumva je ndaterera mugabo siniyemeza jamwe dora kubera kutiyemeza urumva je ndatinya guhemuka ndatinya guhemuka muri make ndatinya guhemuka nakuja kuyemeje ntushitse isezerano uziko muri make je no mukuresha shora kugenda kuresha babwira umuntu ngo nzo kujana ngo nzo kugira kubera kubera bijyana ubyemera wewe oya si bijya ntibibaho iwaje sinzi ko wawo ndi nshobora kumubera igitoto izuba rirashe yobona ndabiba
Sindayimwemerera. Yabaye mu mugisha nawe ngisezerano. Oya niko bimeze. Utiyemeje. Numenya yuko ufise engagement hama ngufata ingingo. Uko rero nanje izo ngingo ntazo nkeneye. Jewe agomba ngo niyemeze kurongora. Bakunzi narabemereye ko nzorongora. Fise umukunzi jewe. Jewe fise umukunzi jewe. Kuko Imana Amedée mu mwaka uheze yavuze ngo ararongora 2023. Gushikaro 27. Y'amakoro tubigaruke. Ujye umwaka uheze ko warurongora. Nico gituma ndakubwira kira n'ikimenyetso kubwira. Oya. Habo muri make jewe kuntu ndiho. Nsa n'uwarongoye. Badafise umukunzi. Usipoza ko warongoye. Sipoza. Mukabije birori mwashaka. Ngo rafise umukunzi. Rafise umukunzi. Yego mwakoze yarabyimanga. Kugira ngo babaze ibintu byinshi Amedée ndamuzi hafi. Arahari kandi twemerana tubanye neza tubanye rukirisu. Nacafana na CEO wa Warubizi. Warubizi. Yasi uyu ni mabuja abandi. Oya ntaco bapfana uwo muntu. Oya tubapfana. Ari umuntu nawe bose bafise abafise abagabo. None umva abandi bafise abagore. Alors, umva uri kurayisadisha. So umusaza tugusanza muri Warubizi ni ibintu bibabe. Warubizi kwanza je ndamureze ku bafana biwe. Yaragombye kundihisha ideni ntagombe kugira yihane. Ndazi ko mubanye nk'abavyari byo nta nuwo byinjiramo pe. Urakoze. Tugezaho rero. So nego navuga ati tuba tugusanze hano waje gushigikira ni kama uzinduzi. Oya sio uzinduzi. Oya kubera byatanguye kare kandi nibaza ko azotufata umwanya munini wo kugira ransema yacu. Ariko kameme kuba turamenyekanisha ko ibi kugwa bihari ibibambe biko ibintu bihari ni vyiza. Nabivuze tugitangura nabaye nk'ubufata ku nguvu. Babarafata we ko buri no muntu w'imuhira turakwemereye reka dukore sino ntibashaka yuko bavyerekana ko anandi ma produit barindiriye. Ashobora kuba ari nko mu bwato ageze muri Ocean. Ko biraza cyane uyu mabujane Esperance arakora cyane. Arakora gose afise n'imigambi myinshi kandi izoteza imbere twebwe cineaste twebwe nabandi aho uzoba utari mu kazi ukaza ukanamufasha kaguhemba bibiri ukaja naruriye cyangwa kadikuri none sibwo buzima uvyakira gute rero umuntu muba mwarabanye mu rugendo runini mugasangira ubuntuze sinzi uburyo bavyita wa muntu muba mwarabanye ku bukaro ariko ukabona hari indi ntambwe ari karatera ituma nyene nk'umugani we nkuko warabivuze ashobora no gutanga akazi kugwaruka utari ruke uvyakira gute kuri jewe vraiment namashime cyane n'umunezero gose kubera yuko je ndatahura yuko je nubwo wo buri umwasi umwe twitabazi kuko je nta mwasi ngira amaso uri mu bantu batagira bazi umwasi bameze ati umwasi ukwanga cyangwa uwo wanga cyangwa ukwanga nubigukorera gusumba uko bimukorera je niwe nita umwasi oya bari umwasi w'Imana nubigiramwe uruhara tu uriya ni umwasi w'Imana ntabwo ari umwasi wawe bahangana n'Imana ahubwo umwasi yoba ujya we wanka wowe kubera ujya wanka ni we akuraza ishinga akuraza udasinziriye wiyumvira ukuntu uzomutega wiyumvira ukuntu uzogirane uriya niwe mwasi mukuru naye batwanka dufise benshi bagira dufise benshi bata ni ravera tukuriye cyane ravera taguze jenda niko kuri ni ravera tukuriye ravera nawe ni mabuja reka ravera wubahwe so numva rero okay njyewe rero namashimwe cyane kubona umuntu nubwo uyu mwasi ateye imbere kubera yuko dufate nimba ari umuntu anyanka agakora ikintu cy'iterambere jewe dufate akanyigizayo ariko ntanyanka nabi wacu bose ntanyanka n'abagenzi banje bose umunsi umwe azohakaza umugenzi wanje ngoboke saa sita inzara nyinshi urumva ni byiza rero ko umuntu atera imbere uwo ari we wese uwo mufitaniye ubucuti niwo mutawufitaniye uko biri kose iterambere rishika
kuko twese turi mu bwato bumwe sinzi ko ubona ego turi mu nyanja twogera mu bwato bumwe buzamye burashobora kuhitana wundi ariko bujabutse butujabukana twese umwe muri twebwe ariko arasoza neza biba byiza kuko tukujabuka neza reka tubanaye tunakina n'urubugo nabonye utsindana cyane mugabo nte rero mu bwambi Amedée yatsinzwe yahise yirekera oya ibintu byo gutsindwa ibintu byo gutsindwa je sindabigwanya no muri festival naratsinze kandi uyu mugabo yanywe y'amawayine rimwe arahindura imvugo arahindura twatu wayine petit frère grand frère mukwe wanje byose bya ako kantu rero ako ko mukwe hanyweye niyanje petit ariyoke I am good petit frère I'm good kugivuga petit frère vuga gute mu cyongereza my young brother my young brother namakuru afise ariko gusa kantu ko gushiramo ngo mukwe aho ba warengereye Amedée kubera umukwe nundi umva yotuma baba mwana banza umvirize yotuma aya mwana gute kubera nta ita civile so nizana no mu migambi mugabo kano kantu ngenda nakavuze kuko tuzanayifata umwanya uhagije abafana ngo bamotewe n'intore ntindi iragarutse yego oya intore ntindi yoyo kuva nk'icyandike rya histoire mwabonye yasohotse cyari kibazo cy'amafaranga ubundi histoire irahari ndende pe ego nukuvuga umwanya n'umwanya muza kubona ndabahaye filme abonetse umwanya n'umwanya amafaranga abonetse mubona ndabahaye Tran ntaco n'abakinyi babiri nibaze yo deplace muri shooting oya ntaco mbwa harimo amazi muri Tran harimo amazi kandi iyo nongereje nka kwiza igitoro iraba deplace tugushimire tubanze dukamagire ku muvinyu ravera tugure ego ndabashimiye kandi reka shimira na Fresh TV vraiment ukuntu irikira tugwana ko kuri cinema yubahwe amarura oya aratuvangira amarura sendare muri ntahangwa amarura ne y'abagori Jesse ndayimo twebwe abagabo si tugira ikibazo sawa amata y'abagore iguza abagore mbona Bonaka abagore cyatunu sinwa nukuri natena none imeze gute numutobe wigende namata nagafso naco murayinwa muri babiri murayimara turatumira n'abandi bakobwa This is Flash TV. We shine to progress.